nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahaswa mukama. Pasika y'Abayahudi yari yegereje. Yezu rero adugiye Yerusalemu, araheza asanga mu gisengero ababunzi inka, intama n'inuma n'abavunja amafaranga bicaye. Araheza azingazinga imigozi ayigira nk'ikiboko, arabahinda bose abakura mu gisengero, be n'intama n'ibimasa. Amafaranga y'abavunja arasanzaza, ameza yabo aracuranguza. Ababunzi inuma nabo ababwira ati, kuri ibyo ngaha, ingoro ya data ntimuyigire inzu y'akaguriro. Abigishwa biwe rero niko guca bibuka handitswe ngo, ukwitwararika ingoro yawe kuzondurumbamo. Abayahudi rero baramwishura bati, kubigenjeje utyo, ikimenyetso tweretse ni ikihe? Yezu abishura ati, sambure iki gisengero, nanje nze ndagihagarike mu minsi 3. Abayahudi rero baramwishura bati, iki gisengero bakimaze ko imyaka 46 bacubaka, nawe ngo gihagarika mu minsi 3? We yamara yavuga igisengero cy'umubiri wiwe. Aho amariye kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa biwe bibuka ko yari yabivuze, barahava bemera ibyanditswe, bemera n'ijambo Yezu yari yavuze. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikana aya majambo y'Imana tugaruka kuri uyu munsi mukuru turiko turaza wihezagirwa ry'isengero ry'umucunguzi i Roma. Ihezagirwa ry'isengero ry'umucunguzi i Roma. Abaprotestanti bakunze guca barurumba bumvise iby'abakatolika, uyu munsi niyo babasiga amahoro. Ngo abakatolika barahimbaza ibintu byinshi gushika naho bahimbaza isengero. Isengero tuba tuko turahimbaza isengero n'ikimenyetso, inyuma yabyo hari ibintu bikomeye. Tuba duriko duhimbaza Imana, mugabo muri uko guhimbaza Imana tugatangarira ibikorwa yakoze mu byo tuba turiko turahimbaza. Mu kwibuka ibyo bintu tugaca twibukiramwo igikorwa c'Imana, tukaninahaza Imana, tukabona n'ingene Imana ibanda n'ico gikorwa umenga carangutse muri kahise kakure kandi kure y'abantu. Nk'isengero iri kure yanyu gose, hari batazupfa banayishitsemwo canke munayibonye muzoyibona ku mafoto canke muri video. Iri kure yanyu igihe yahezagirwa, ni kure yanyu mu gihe, ariko si kure yanyu mu mukama. Ibyo mukama yakoze icyo gihe aho hantu aguma bikora uyu munsi mu masengero, mu bantu. Nogira nti muri ivyo vyose twibutswa n'icarico ingoro y'Imana. N'umunsi rero nogira nti ukuzirikana cyane ahubwo icarico ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana ni iki by'ukuri mu maso y'Imana? Nuko usanga abantu aboca bafatira ibintu hejuru, bomera nk'uku murimva iyi kiproko iri hagati ya Yezu n'aba bantu. Yezu nubwa mbere tumwumvise nko mu njiri, ahantu ubona ko Yezu yakaze atagufyinata, umenga mbere ari violent, wakahingi imigozi akayigira ikimoko, wagahinda abantu bose ariko badandariza mu ngoro ya se wiwe. Bakamubwira bati, ibyo none ugize bibi bivuze iki? Yezu akababwira ati, samburi ingoro y'Imana ndayihagarike mu minsi 3. Cagira ati, aka gasore kariyemera. Kumwegeze kubabwira, akababwira ati, mbe murazi uwo Ibrahimu wanyu mwijya ko na Musa ko batarabaho jewe nariho, ngo nta n'imyaka 50 uragira? Hari igihe Yezu ariko araganira nabo baja muri kiproko, Yezu ariko abajana handi hantu, mugabo nabo babona gusa ibintu bihera inyuma. Akababwira ati, ngo isambure mu minsi 3 ndayihagarike. We iyo ngoro imwibutsa umubiri wiwe, ingena zozuka, muri uzozuka
mu bapfuye haciye iminsi 3 mugabo bobo ntibashobora kubyumva kuko bariko barayaga bahera gusa ku bintu by'inyuma. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugire Kristo. Iyo uri kurayaga n'umuntu kandi uyu munsi no kubyitwararika cyane kuko abantu kubera ingorane z'ubuzima twaringiranye n'ibinyoma byo gucanamwo, ibinyoma byo gucaracanga, ibinyoma byo kwikura, ibinyoma byo kwiyemera, ibinyoma byo se faire valoir. Mugabo witonze ukumviriza ukaraba umuntu mu maso ingene ariko aravuga ukajya kumviririza hariya kuri kiriko kiramuvugisha, urashobora gutora iyo ariko arakubesha cyangwa atari ko arakubesha. Mugasanga abantu nitwumviriza nitwihweza. Muze murabe kenshi iyo umuntu atanguye kuvuga wamaze gutwagwa no kubaka icyo ugomba kumwishura, mugabo nturamuraba neza, nturaraba ingene akubita ingohe, nturamutumbera neza mu maso ngo urabe ko ariko avuga ikintu kiri muri we. Kumenya kumviriza. Hari igihe duha amajambo ugasanga uyumviririje hejuru, kaza umusaba nk'ibintu nk'uko bamuheje bati none nkaho tubwiye iki, kazona guhaya amajambo kavuga uti ntiyanyishuye, yakwishyurwe n'utatawe ibyo yakwishuye, mbwira uti si kumbure sinahuye neza, kuko usanga mutaba muhagaze kuri registre imwe y'ibintu. Kumviriza Yezu no kwicara ugatekana ugatekereza ukumviriza koko. Simwe duhara uyu munsi tugomba kuza turumva ubuntu bakebaguye bw'ubu video Patirimando, Patiri Ngutsamana wa Radio Maria, Patiri Fupi ntuzenya wa mu pastori hambaye amaze gihe uyu munsi ari avuga ngo umufarseur Nzidori Mbayahaga ni wa undi wa mukongomani wundi w'ibyanwa komsa menga ni sokuru wacu Ibrahimu Marcel Tonasi ubuntu bw'ubuce buce kumviriza ugacuhindura ubwo wumvise ibyakubwiye. Kubera ingene isi yiruka, kubera ibintu bya technology, ejo bundi muri Sedicom bariko baradufasha gutangura kumenyesha inkuru nziza ku ma réseaux sociaux. Ndiko ndabizirikana nariyumviriye nti mbe ubwo by'ukuri nubwo aya ma réseaux sociaux dufasha gutwara kure ijambo ry'Imana, ubwo tuzoshobora kuyahindura koko ayatuma abantu bumviriza by'ukuri bagafatira umwanya Imana. Narigeze kwinjira hano hamwe mu ngoro y'Imana, tumenyereye yuko ingoro y'Imana tuca dusanga ijambo ry'Imana ryanditse hariya hejuru bacandika ku ijambo ngo ha umwanya Imana, ngo ha umwanya Imana yawe, ha umwanya Imana yawe. Kuko ashobora kuza no ngaha mu ngoro y'Imana utahaye umwanya Imana, kaza ukavuga irozari yose ibishapure 4 kabikondagura kabifatanya, gacu so kuvuga uti nasenze uyu munsi cyenda umwana w'umuvyeyi. Hawo nta namwaramutse Maria ni muvuga wo umwana w'umuvyeyi he. Mugasanga kumbure yavuze yimwe yumvirijemo umuvyeyi hari icyamba giyata wakonda ibishapure bingahe ibirozari bingahe, mugabo ntiwigeze uhakanya na gato Bikira Maria ngo akubwira ati urazura tanga intererano naho yoba ntonya ku kwezi muri Radio Maria, kuko udashaka kubyumva, shakuraba gusivya guha mushaka nawe nakonyujijemwo. Mugabo gufata umwanya wo kumviriza Imana mu ngoro y'Imana rero naho duhurira n'Imana ikatwumviriza tukayumviriza tukayaga nayo. Yezu araduhaye definition y'ingoro y'Imana ibangutse akagira ati ingoro y'Imana ntimuyihindure ingoro y'akaguriro, ibi ngoro yo gusengeramwo yaha Imana iyagira n'ibibondo byayo muri rusange, ariko kandi kahayagira n'umwe mu bibondo byayo. N'umwe mu bibondo byayo. Ukuyaga niko n'Imana biri kwinshi, biri kone, biri gutanu, ariko aho hoho by'ukuri niho iri. Ariko tugire Kristo. Imana biragoye. Nihiri
ariko urashobora gusanga jewe atariho ndi. Niheri igihe by'ukuri wemera kandi ukaba muri uyo mwanya nk'uwemera ko ari hiri, Yesu ari ngaha mu Tabernakulo, mbwa murigeze gutubaza ati none nk'ubu ko ari ngaha mu Tabernakulo, nk'ubu imbeba zotera zikarya irya Tabernakulo mana ko ari y'igiti, zikarya amahostia, zizoba zisangiye? zoba zisangiye? Oya, ntizoba zisangiye, zoba ziriye agakate. Burya hari abantu twese tuza gusangira, mugabo bamwe bakarya agakate, mugabo abandi bakiriye Yesu kubera ukwemera. Kubera ukwemera. Ubwa mbere rero ugiye kuraba rero, twinjire rwose rero twimbike insiguro. Ubwa mbere ingoro y'Imana ni iki? Samabuye n'umuntu. Ngira ngo muramaze kumva yuko ibisabisho byose bya Eklezia, cyane cyane muri liturgia, tujya no kuvuga ibisabisho nyene by'icese bya Eklezia, ibigirwa ku izina rya Eklezia, bimwe bigasaba yuko umusaseredoti haba inkuka y'imisa, amasakramentu na bya bisabisho by'amashemezo. Muri ibyo bisabisho tukabona ingene ari imyanya koko yo guhura na Yesu, yo guhura n'Imana, kwakira ubuzima bw'Imana. Ibyo byose ukumva ko ibyo bisabisho tugaruka mu kubisozera iminsi yose tukagira tuti tubigusabishije Yesu Kristo. Nibaza ko ari akantu k'akaverni dushirako, cyangwa akantu ko kubiryosha ngo bihere neza, ngo yaheje igisabisho neza, ngo yasenze aradusengesha neza. Ubwo yagihejeje neza by'ukuri, yakigize neza. No kuvuga yuko ugusenga neza muri buka Yesu ariko aganira na wa munyasamariya kaza akamubwira ati reka gutuma utwereka mu kuguma mu bintu byake, ngo agiye kuzigihe ngo abazosenga Imana, bazosenga data muri mutima no mukuri, bazosenga Imana muri Yesu Kristo. Kagira ati ngo ntihari bwageraho musenga by'ukuri, ati ngo mugabo hagiye kuzigihaho icyo muzosaba cyose data ku izina ryanje azokiba. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Yesu Kristo niwe ngoro y'Imana ya mbere. Ingoro y'Imana rero bwa mbere si ingoro y'amabuye. Ingoro y'amabuye katwibutsa ubusanzwe ari ingoro y'Imana. Hayeza babwiye ati ngo sambura iki gisengero zenda gihagarikira mu istatu. Gombye kubabwira ati mwe mubona gusa iyo ngoro y'amabuye, mugabo ntimubona jewe naje kugira ngo mwumve neza iyo isiguro y'iyo sengero y'amabuye. Muri mwahinduye isoko. Banigena abantu dushobora gusanga twarimenyereye ibintu by'Imana, ugasanga twabisubirije ibintu by'ibyifuzo by'imitima yacu. Tugire Kristo. Hariho abantu tuzohambarirwa rwose ba mbere ku bijyanye n'ingoro y'Imana umunsi twashyitse imbere y'Imana, ni patiri n'ababikira n'abari muri litije na intercession. Muteba mukabimenyera, ntimusigare mwumve yuko ari mu ngoro y'Imana. Usanga bahagaze imbere ya Yesu ngo mbega cyangwa ugakira iruhande yiwe nta n'icyo uvuze, nta n'ikimenyetso cy'icyubahiro wamaze kubimenyera. Hanigenza niruka bambwiye batari umugwayi bimeze nabi, muzanira umukamapati nkaza nkasanga nugu erega nibagiye n'ukunama mukama urambabarira. Birashobora kudushikira. Aba nibyo byabashikiye. Uru rudandaza kera rwabera hanze, mugabo kubera kwihuta ibica biherezwa mu mashikanwa basanga rwarashitse indani mu ngoro y'Imana. Pesa, mbongo, mani, franga, mahera, ugasanga yakwibagije. Iyi ni siguro y'ibintu bikomeye by'ubuzima n'umutima musangiye n'Imana, ibintu nasubirizwa. Ingoro y'Imana ya mbere rero bwa mbere ni Yesu Kristo mu mubiri wiwe. Mu mubiri wiwe no kuvuga yuko muri we, kuko Yesu Kristo igituma ari we ngoro ya mbere y'Imana, muri we
kuko murazi ko Yesu afite utubira tubiri, afite akabira k'Imana kongera akagira akabira k'umuntu. Muri we niho ahuriza Imana n'umuntu, niho Imana n'umuntu bihurira. Imana iraza muri Yesu Kristo igahura n'umuntu, umuntu akaza muri Yesu Kristo agahura n'Imana. Nicyo gituma arahanagira ati ntawe ushobora kuja kwa data atanciyeko, ni jewe nshobora kuguhuza n'Imana. Muri jewe unciyeko niho uhura n'Imana y'ukuri, kandi naho uhura kumbure n'ibindi bindi atari Imana y'ukuri. Ingoro y'Imana ya mbere rero ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Ingoro y'Imana yindi tujye tumanuka n'ingoga ni iyi Paulo yatubwiye mu gisomwa cya mbere, ngo ni mwebwe muri ngoro y'Imana, ngo muri ngoro Imana yubaka. Kuvuga umuryango w'abakristo, iyo sengero begeranira muri iyo ngoro y'Imana, muri iyo sengero bagasenga Imana, bagacika umuryango w'Imana, bagacika umugerero w'Imana. Ariko bacika umugerero w'Imana igihe bazi kubaka neza, bakubakana. Vuze kubakana ni mwibaze yuko ngomba kubakana n'umwe muri mwebwe, si ibyo, cyangwa umwe agomba kubakana bose, si bijya byo kubakana k'umugabo n'umugore. Mugabo ni nkabijya nyene, mugabo muri rusangi. Igihe uri ngaha wumva yuko uri kuriyubaka kandi uri kurubaka abandi, uriko uratuma ingoro y'Imana iba ingoro y'Imana. Ko turashobora kuba turi ngaha tuboneka ko turi mu ngoro y'Imana, ariko Imana yaza igasanga ntiyisanga kubera inzigo, inzankano, urwanko, ishari, amacakubiri, ububegito bwinshi bwo kwima ikibanza uwundi mu mutima wawe. Ukima ikibanza cy'izundi mu mutima wawe mu ngoro ya wewe, none wumva uzoronka gute ikibanza mu ngoro y'Imana? Kujya kuntu ushobora gukumira ukirengagiza cyangwa ugafata nabo wundi ukamwima ikibanza mu ngoro y'umutima wawe, niko uri kurugaza ikibanza cyawe mu ngoro y'Imana. Bivuga yuko tuba ingoro y'Imana igihe twumva ko turiko tubaka abandi. Bivuga ko ntituraheza kubaka ingoro y'Imana. Para kagira tumushinge ni Yesu Kristo, inkingi nazo n'abatumwa, twebwe natwe tugenda turagira remplissage. Mumaze kwengera basigaye bubaka ama etage, nza kushinga intuzenya umushinge, bagaca baduza inkingi bakaza barashira mu itafari. Uri kurashiramwo gwawe nawe urishiramwo neza ukoresheje pimamaye cyangwa ushiramwo ruhenga bikazosenyuka. Wubaka gute? Wiyubaka gute? Wubaka gute abandi? Ukoresha gute umutahe w'ubuzima Imana yaguhaye ngo ubandanye wiyubaka uve mu igihagararo cy'ingoro y'Imana kimwe cya Kristo, kandi ufashe n'abandi kuva mu igihagararo cya Kristo? Bigira gute? Ubifise mu mwitwarariko uwuhe? Urubaka ingoro y'Imana, urubaka umuryango w'Imana, uritwararika, urafise urukundo rwa ekleziya. Mbe uribuka yuko uhora uvuga uti ndemeye ni ekleziya, cyangwa uri umukonsomateri gusa, ugumuyirya, urya amasakramentu, wicara ku ntebe z'abandi utahanaguye, ufata ifreshere ahantu utakore? Urubaka. Ibibazo bikomeye hageze kwibuka ingoro y'Imana, uritwararika ko ingoro y'Imana iba nziza, itera iteka Imana. Ingoro y'Imana rero umuryango wose w'ekleziya, ariko kandi ingoro y'Imana ni wewe, ni jewe, umwe individuellement, umwe kwiwe, kwizina ryiwe, kuko burya nta muntu n'umwe asa n'undi. Imana n'umuhinga. Murabaza bajya abantu bafata ama empreinte digitale y'abantu, mbona miliyari ziriho z'abantu, nta numwe naho wabasangiye abavyeyi bose gute, nta numwe n'abavukana gute, n'amahasa gute, nta numwe asangira empreinte n'undi. Ntawe birabaho, ntawe barabibona.
bivuga yuko umwe wese arafise agaciro kadasanzwe mu nyonga z'Imana. Mu nyonga z'Imana bivuga yuko kuba uwundi ari hafi yanje ni ukwitonda. Hariho ingoro y'Imana iri hafi yanje. Ukumusambura, ukuryoherwa nuko asambutse, amaramaye asenyutse, ijwe bisenyutse, kumuri ibyo we navyo biboneyeho. Umunsi urizi n'Imana izo gusambura. Ngo usambura ingoro y'Imana, Imana izo musambura. Ugusambura uwundi, hari abantu basambura abandi binyegeje mu makoti meza, bagakina amadiri, bagahindura abantu ibirara, bakabaha amamisiyo yo kwica cyakubiri kuko babaha amahera babakoresha. Uyu muntu uzimije, umuntu upanga nabi, ukamusukamwo ibintu bituma Imana ihunga muri we, uri kuramusambura. Imana izo bikubaza, uri kusambura ingoro y'Imana. Umuntu w'akarorero kabi nkana, kamukwegera mu nabi nkana, uri kurasambura ingoro y'Imana. Imana izo bikubaza. Imana yarashimye kugera muri we. Aha rero mbere Paulo we agaca bidoma ko neza akagira ati n'uyu mubiri wacu ngo ni ingoro y'Imana. Uyu mubiri wacu uha itekiriye, uha agaciro kahe? Harabusanga bawugira ibikinisho. Kabona umusore mwiza, yari kuba mwiza rwose, yuzuye ubwerentegerwa ubwiza bw'ubwerentegerwa bwa Yesu, gasanga yuzuye ibyipfuzo bibi by'ubusambanyi by'iki, kandi agacabona ko ari umusore hageze uko akuranya abakobwa n'abandi, akabona umenga jewe ndi wa vrai. Uyu munsi wo bakaze no mu maraya mu bintu byita ngo nabapfubuzi. Wa mupfubuzi uri kurasambura ingoro y'Imana, uri kurasambura ingoro. Abagore babaha amafaranga, muri ko murasambura ingoro y'Imana. Sambura ingoro y'Imana, uri kuri iki gikorwa cy'Imana. Kandi ugacuja ngaho ukavuga uti je ndi umuhinga, kamugurira ati yayo azigendera mukamenga batunze, tuza gutembereza akiyambaza ati jewe narashitse. Washitse uri mbunuzi imbere y'Imana. Iki Imana yakubonamo, ikabonamo iteka n'agaciro kawe, byose waraterereye mu minwe y'ubucafuza ishusho y'Imana. Ubucafuza ishusho y'Imana. Ibintu byinshi ushobora gusanga umuntu akanwa icupa ari kuza kwirindi, akiyuzuza etanol, kandi agacaza. Ugasanga abantu benshi barazi kuvuga amazina y'icupa, mugabo ntashobora kuvuga Mwaramutse Mariya ngo ayiheze, ntashobora kuvuga Dawe wa twese ngo ayiheze. Murabona mbwa iyo baje gusaba nk'akazi muri Radio Mariya kugira ngo bagakaronke neza, ugacuza yasanga yambaye ishapure ndende n'umusaraba, kugira banze impressione patiri, haza kumubaza ibibazo. Gasanga ashitse ari kuri midi -10. Vuga Dawe wa twese suru, none iyo shapure yambarira iki? Tega pasinzo ngo ati patiri unaba ishapure ubu n'abastare barazambara. Uyu mubiri wacu ni ingoro y'Imana. Harabusanga bawusize bakexagera. Tubigarukeho gatonya, hariho ibintu bitera ibibazo. Abageni kazubona yasize umunwa wose minga n'amaraso wamusize, weje kumusangiza ugasanga byose byose kuri kajya gatamba. Ubwo urumva ko hariho ubwiza Imana yaguhaye. Gasanga yaratobaguye ugutwi hamwe wo gukwega gucyozona kurashiputse kose. Ibihere nibijejeta ngaha, ibi oro bijejeta. Mugabo gasanga ari umuntu agendera hafi yiwe yambaye ibinyoteri ngo ndashajije. Ushajije nta bikogwa byiza bigushajije. Ivyo kutazoyimanukana hariya kumanda canke hariya muri Grand Seminaire. Amajambo y'Imana hari gihe
twategerezwa kuyumviriza akadutera ikibazo gikomeye cy'ubuzima. Umubiri wacu ugasanga turiko tuwufata nk'uko umenga nibyo ni gwawe ariko kandi si gwawe, ni gwawe ariko kandi si gwawe. Uyu munsi tuzirikana ku ngoro y'Imana, insiguro y'ingoro y'Imana tuyishitse ngaho, ariko kandi bikatwibutsa iyi ngoro y'Imana y'amabuye dukoraniramwo, itwibutsa rero ingoro y'Imana ya nyuma, Yerusalemu yo mwijuru. Imwe ngo ibonesherezwa n'umuco w'umwagazi, Yesu Kristo niwe rumuri rwayo, hamwe twese tuzogenda kuruhukira. Ariko hazoshikayo uwuzi guhinduka wenyene ingoro y'Imana, azi guha ikibanza Imana muri we, cy'iteka ry'Imana. Gerageza kuzaragwana iminsi y'ubuzima bwiwe uko yiterera, agatera yegeranya byose abihindura aho Imana ishobora kugerera, agaha ikibanza cyiza Imana, akongera agaha ikibanza cyiza umuvukanyi. Uyo ingoro y'Imana Yerusalemu yo mwijuru yaramaze kumwugururirwa.